ngiye rero muri rusangi ni ishure directement nange nyishu kandi nta mvuge ntaza gusigura inyishu ya mbere jewe mbona leta nishireho ico bita stock strategique y'imbuto n'ifumbire ku buryo uburimyi nibwaza aha rero ndishora wabundi kuri televiziyo y'igihugu nibashireho stock strategique leta ubuzo badonye leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ifumbire iboneke hakiri kare abarimyi baronke bayironke hakiri kare abantu baronke n'imbuto hakiri kare kugira bigire neza ivyo rero byishoboka igihazo hagiyeho stock strategique ico nibaza ko icumvikana ikigira kabiri ni hajeho cyo bita données statistiques amadone akenewe kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kuko amadone ni yatuma ushobora kugira ivyo bita planification bacagira planification y'ibikenewe siri base y'ibiharuro byarondewe kandi byizigiwe hanyuma ikindi naco nuko buri mwaka bagira ngo ari muri byose bagira inama d'evaluation yo kuraba ibyagenze neza ibyagenze nabi imbere y'uko isezo cyane sezo A ariyo usanga barimye cyane bakorera ko gose sezo A imbere y'uko iba habe evaluation kugira ngo batore umuti w'intambamye hanyuma mwiki kinyene harabaye programme za ntuzenya za bugira ibintu by'amasubvention biri muri programme nibagire evaluation y'programme imyaka imaze barabo kungene programme yagenze hanyuma ikindi ca gatanu leta nikora ibishoboka byose ibintu byo kubyara iraba kungene ishiraho de mesure ijya politike umushikiranganje w'igaca leta yavuze nibashireho ivyigwa bancaga bifatanya mbere nibi by'ama engrais habe inetide minisieze ivyigwa byerekana kungene uyu mugambi mu maguru mashasha imbere yuko sezo A izoba yindi habe habaye icigwa n'ingene vyogenda kubijanye n'ibi bintu byo by'abantu bavyara ku buntu hamwe no kuvuza abana b'imyaka itangene vyogenda twebwe turiteguye guterera kandi niko turaterera hamwe n'ibintu bijanye no gusubventiona amafaranga ajamwa ni menshi mugabo urabona yuko bitari ko biragenda neza mu byo tubona twogenda uko bukategoriza bogira kate haba ku bantu bafashwa bavyara cyangwa abavyeyi bakategorize bagira ivyo bita amakategori hanyuma y'ama industry baba ari nabo babarungike kuri cause d'investissement kugira ngo abagire ama business plan biba ari ibintu byatunganijwe neza hanyuma hafashwe by'ukuri repli de mini mu kindi naco nibagire nibahuraje mu gihugu cyose abantu bashira amatongo hamwe bagashira amatongo hamwe kugira ngo amatongo bari berekite doko abantu babashira mu bigwati ijya politike ya villagisation ibe politike y'igihugu hanyuma abantu babashire mu bigwati nagira abantu baza gutanga amazi n'amatara abantu batagiye mu bigwati hanyuma abantu babanguraje ko borimira hamwe navuze by'amastock bisino bigaruka ko mugabo bace bagira ibintu bita amayizine de transformation urabona nk'ubu imbuto bararima ibigori bikaba byinshi nk'ubu mwaka sinzi kwana mbega mu nyibutse hanagise yaraguze ibigori uyu mwaka abo babizi ariko urumva ko bigoye rero bagire amayizine de transformation narabonye ngo hari inzoga bashize mu bigori mugabo sinibaza ko byari kugomba kugenda none inzoga nasanze ngo mu Burundi ngo baravye bikosomwa cyane ngo basanze ari ibintu bibiri ngo banywa amacupa menshi y'inzoga ngo paraporo y'amata ngo bakagira n'ibinyantete byinshi nivyo bintu bibiri ngo barundi bakonsoma cyane urumva rero ko ngaho oya ari kibazo nibagire n'amayizine de transformation kugira dushobore guhingura umwimbu hamwe bace bagira nivyo no kwita ibigega byo gushingura ibintu murazi yuko hari ibintu bihora bibora ibi iya rero nibaza yuko byoja mu bintu byofasha hanyuma kindi hajeho politique iyi politike ko ndavuga do mise en commun de terre navyo ne babishire hamwe hanyuma hari kibazo mbona kikwiye gutorera umuti niki kintu bita la stabilité de l'administration burya uravye ku bintu biza birahindagurika muri administration burya biratuma nibijanye n'uburimyi navyo nibihungabana n'ivy'ubworozi nibarabukungene
bastabilize l'administration ntibaze barahindagura ku mwanya kuko abajejwe intwaro nibo bafasha n'abamonitori n'abake nibo bafasha mu bintu bijanye n'uburimyi mu guheraheza ni ibintu twebwe nabwiye ko turi mu bintu byo kurwanya corruption n'ibyaha bisa nabyo nuko leta yoraba abantu bazana amafaranga mu gisata c'uburimyi cyangwa mu zindi bisata batoza kugira branchement kuko baragira branchement baje usanga abantu bivye amafaranga bagaca bakubwira ngo urumva ngo je nagiye mu burimyi ngo naciye sanga ngo nabuze amamiliyari n'amamiliyaridi kandi mu by'ukuri ubona ko atari byo bagagiye kigabi gisata rero kijamwe ibintu bya branchement mugabo ndagenda babwire ko branchement ya mbere ubu yabishira mu mazu amalibatima mugabo ubu nayo gisata c'uburimyi benshi bashobora kugenda bakweza amafaranga bagaca bavuga ngo amahera yose bivyo bakajana mu gisata c'uburimyi ngo niyo byavuye ko atari byo ngire ko mugabo imbere yuko minute 5 reka nacho reka mbanze ndababwire jewe nitwa Leandre Ndayizeye ndi secrétaire général wa FEBUTRA. FEBUTRA rero ni Fédération Burundaise des Travailleurs de l'Agriculture et Alimentation et Hôtellerie Restauration. Nukuvuga ko mwabwiye amaserukira abarimi mu Kirundi ni ishirahamwe riserukira ririmwe amasendika ni runani mpuzamasendika rw'abakozi bari mu burimyi no mu mahinguriro akora iby'ifungurwa. Urumva duserukira abakozi bari mu burimyi. Abo bakozi rero hari abakozi bari muri formel n'abari muri informel. Abari muri formel nabo usanga bakora muri OTB, Savonor, urabona ko bisi bikaju, ODK, SRDI, Sosumo. Hama bari muri informel nibajya barimyi bose bafata isuka akaja kurima. Mwumvise uruba rero ntiduserukira abarimyi bose ko muraza abarimyi ko bari kwisha. Ico kintu rero kwa kugira mu cyumbe ndi secrétaire général wa FEBUTRA. Bien. Tugaruke rero kwa Merance yavuze ati amasindimwa ariko arubakwa. Nimwe twamye tuvuga kare umuntu ikirimwa muntu ko kiri gitezwa kwidebuya kugira kibeho. Ariko rero hariho ibintu byabayeho abantu kura babonye abantu iyo ariko baridebuye ko bishakiye bitagenda neza bagashiraho ibintu bita planification stratégique nivyo twamye tuvuga. Ntawo uvuga ngo babandanye bubaka kandi ntawo uvuga ngo bahagarike byose biva kuri planification. Izi sindimwe bariko barubakako ejo tuzozikenera. None twovuga yuko planification ari mu Burundi ko ari yuko isindimwe yubakwa ko yose haba namba nimba yihari nimwe twamye tuvuga tuti nitwovuga ko planification zitahari stratégique ahubwo nibaziduhe twese tuzimenye kugira tuzikorereko. Bisigura yuko rero izi sindimwa ntitwatezwa kuzubakako naho twohubaka hari hakwiye kwegera la main d'œuvre hanyuma abantu bandi bashaka amashato n'ibiki meza bakaja mu bisagara biri viabilize biteguriwe ico. Isigura yuko byose biri muri ya planification twavuze route habitat technologie habitat twavuze niyo byose dukurikize inzira umurongo politique twihaye kugira dushobore kumaximiza les terres cultivables. Ati ibyo gushira hamwe amasi byofasha canke ntibyofasha ati kumbere wa mwana yaho ajya kagora azokabura haba namba. Mu bisanzwe hajya twebwe yuko tujera nabi la production rimwe na rimwe. Nimba bashize hamwe bakaja mu makoperative bakimbura ivyo bigoro none nta mahera azoroha ico kigora azokigura. Mugabo bijya byo guca kwibarabara nibyo n'umugenzi w'abarundi umuntu ariko arasoroma ngo mpakagori kandi akiguhaye mu mutwe bishobora guharwa ko guhaye igihumbi ubu numenga ntaca guhaye. Umuntu agiye agasanga aho bariko
barakanya amavuta bamwe niwamaga agasipa ukamuhereza ntabona yuko umuhaye ibihumbi 3 b'icupa bunanga y'amavuta abona yuko ntacu umuhaye byo ibyo byose ni ukubera tudaraja muri bya bintu byo guharura umwimbu neza hamwe uvuga uti aha havuye ibinganuku ntegezwa kubitambuka ariko babirimiye hamwe kakagora azokarya kandi azokarya neza azi n'agaciro kako. Egide Bonesha yavuze ati abamoniteur umba bumvise ko barahari barahari ushima abamoniteur bahurikiye no muri shirahamwe ryacu no muri runani bari muri sendika AED yo muri ministère ya agriculture et élevage. Abamoniteur bahari barakora bafise ingorane nk'iz'abandi bakozi ba leta ngaha hanyina sinzi ko bari mu mugabo wa leta mbewe ndazitwara wa leta bafise ingorane nk'abandi izo ngorane nimba zijanye na encadrement zijanye n'uburyo na motivation naye ahandi barahari kandi ibyo bashoboye barabikora. Hari umuntu yavuze ati burya uri mukozi uri muri execution ikintu kigusaba ni ugutonda utonze 50% y'akazi uvugahejeje iyindi 50% niyo ugukoresha bobo barahari kubaba ku mutumba hasigaye rero bakoresha mbega b'abagoronome bafite amamoto ya fida baba engineer bari mu ntara hari barabagirisha amaformation akwiye eske barabaha ibikoresho bikwiye ibyo byose nibyo bisigaye kuja hamwe bagashobora kugira ya babakozi bashobora gukora kuko bo barahari bari ku mutumba kandi barakora bisigura yuko ingorane ntiziri kuri bo